Tamanje mani n'umuziki. Ono muziki apana kumva yuko ndiko ndatava n'umuziki. Sans sneak akubwira wopfu no fuma mbona uri kurakora ikindi kintu akokora umuziki ndawukunda cyane. Hama kwishure nawe we peut-être no kwa tutiganye abo twiganye ndakwibutse himbaza himbaza oh we ariko nsiganye muri même class we twiganye wowe muri grand ubona kubona ngene ngumoye kwishure rero hajya kurimbaza nararapa je kwishure abamwije barazi kurimbaza bro ngiye no gutamba je ndibuka ari gihe twatamba kuri boulevard nkale weekend hakaza imiduga kuri boulevard hajya mwibarabara pana indani kumwibarabara hajya hagati hakaza imiduga ije kuraba ukuntu dutamba imagine abantu bakaduterera amahera ba Uncle Crazy batara navuma cyane gusa tubazi nyene ko arabaye bataraba abantu bazwi cyane indirimbo iragira bayi hits feedback igandirimbo uko wayisohoye nivyo ukuntu abantu bona bayishuhira bayakira wari uvyiteze ya zakwe nukuri kibara problems kata fake friends kata hypocrite kata haters kata ndakubwira gasoka gusha yasohotse land dimanche nijoro narajugumi hari dimanche nijoro land irasohoka land 18h nararitse narabonye umwe mu ba DJ babikora neza muri mu Rwanda shatse kuvuga DJ Mano yagize repost y'indirimbo yiwe arashaka na caption yanditse iyi ndirimbo irarenze ni indirimbo yawe ya mbere yeah yamaze gushika mu Rwanda encore plus kuri wa mu DJ tuvuga ati aramaze gukora amateka menshi bro mufitanye imigenderaniye na Mano ahidu kubitira live nga the time is now ni indirimbo tuzanye mu bwame bwa Siren Vibes TV bro we wanna enjoy, we wanna have good vibes. You ready? Yeah, I'm ready. Are you ready? Yeah. Urira abandi baraseka boss for them it doesn't matter. DJ Mina wa figalo man gal Fata, forget the warriors and dance pandikata ukato 4x6 20 eh non 18 Siren Vibes TV. Hello, rekenda kuramutse wo mukunzi wa Siren Vibes TV. Ndakwifuriza amahoro y'Imana abane namwe bivanye naho uherereye ndakubwire bonjour bon après-midi canke bonsoir bivanye naho wicaye ukurakurikirana ikiganiro cyacu kuri screen yawe canke kuri television yawe. Much respect umaze gukora subscribe umaze kugira na notification gira uzo kwama wirongera bishasha bica kuri Siren Vibes TV nkuko namanda bivuga utarakora subscribe what are you waiting for? The time is now. Ufyonde kuri aho kantu soit ni subscribe canke s'abonner mu rurimi rw'igifaransa kugira ubandanye uryoherwa unabwira na mugenzi wawe wicaye mande yawe ati Siren Vibes gishusha muri no mwaka reka tunyaragase dukore subscribe inyuma ya MIC nkuko mwama mubibona ni bwa buryo nyene ni ryaju nyene you can call me Kabos for real ndi muri building ya Siren Vibes TV uno munsi natewe iteka uyu munsi numva afise umunezero mwinshi kuba moye numwe mu bagenzi banje tukiri bato yari umugenzi wanje twarakuranye twarakinanye byinshi za komborera za horo turakinana amabiye turakinana ama football kuri jewe tukaba twicaranye muri studio ya Siren Vibes TV akaba aje kunyereka igikorwa ciwe cyangwa kutwereka twega abarundi igikorwa ciwe gishasha ciza cyane nawe sondi je ndamwita grand frère mu cubahiro ciwe ashobora kwitondora you need a bandi baraseka boss for them it doesn't matter DJ Mina wa fijal homan kata gal kata everybody kata saura bisaba yote bro be quiet safi kidaryohe sana nanje bro ndaryohe sana duherukana kera tukiri bato uno munsi turahuye muri studio ukora akazi kawe nanje nkora akazi kaje Imana ishimwe cyane niteka ya cyane gose yes idondore ugira ko naramutse abakunzi ba Siren Vibes TV utubwire kwanza amazina yawe y'ukuri ni Gabasha Drake aka Iraq eko hama ndi umurundi mvuka mu muryango w'abana babiri nkaba ndi wa nyuma ya nkaba ndi umuririmbyi w'umutamvyi okay
w'umurundi encore plus umurundi ya ni Rack turi kumwe mu bwami bwa Siren Vibes TV. Rack reka twibutse twa kera je ndaguheruka kera ugikina football bakwita Zidane apana bamwita twamwita twege Zidane yari afise strategies yari afise ukuntu yakina umupira biryoshe crowd niyo mpamvu bamutaziriye Zidane. Wavuye muri football ucuja muri danse bego ni ibintu bibiri biri different. Ndakeneye kumenya iyo parcours yawe yose impamvu wavuga ati reka amagare ku mupira nje mu gutamba. Urabizi kuva kera ivyo umupira ntiyari jewe nabikunda cyane wanashima ya umuvyeyi wanje papa wanje yarabinshiramo gose kandi umva nari ndabishoboye bambwira rake ifo kuri ibintu donc ubahiriza ivyo umuvyeyi yakubwiye kora papa yavuga ugira ishure na sport. Okay, uravyo sport na kwa papa wanje yabaye mu footballeur kera yavuga nawe utegerezwa kandi je ndabitahura umuvyeyi wese aba yumva umenga umwana wiwe yogerageza kumucira inzira ariko hari ikindi kintu naco citwa destin iraturatrapa misi yose dushaka kuyihunga. Nakuze ngira football ndagira karate ndagira danse en même temps byose nabikombina byose cyarimwe ariko abantu benshi kijyagiye mwe mwari muzi ko ngira football gusa umva nce kintu papa yampushingamwo cyane gose gusumba ibindi kwera vy'umuziki byo nta nivyo yarakeneye kumva ye kandi narawukunda cyane mpama wanje mane n'umuziki ono umuziki apasi kumva yuko ndiko ndatava n'umuziki sans sneak akubwira wopfu no fuma mbona uri kurakora ikindi kintu akokora umuziki umvite hari ico gihe ariko campus ico gihe nagira umuziki naratamba sinaririmba. Umva yavuga c'est encore plus voyou yavuga uzuca wononekara uzucugira gutya ariko Imana ishimwe ntitwabaye nkuko yaravyiteze. Wavuze ikintu kijanye no kuba voyou. Société burundaise turamenyereye yuko la danse qui yagihe yayifise indi sanamu. Uyu mwana wagiye mu bintu byo gutamba bavuga ati twabashira entre parenthèses voyou anyura umogi yakora ikintu cyose kitajanye na ya mico y'ikirundi. Kuri wewe umuvyeyi wawe amaze kubona yuko yinjiye muri carrière ya danse yavyakiriye gute Rack? Bon myaka ya mbere nivyo ari vyoroshe ntivyigeze binyorohera bon vu que jewe nagize danse kubera muhira aba oncle banje bari bafise groupe ya danse nari muri bwa bwana bumwe bashira imbere twana tumwashira kuri stage uko nyene umva ncankurira muri iyo entourage y'abantu bagira umuziki kubera je ndibuka yuko muhira donc aba oncle banje barakunda imiziki ya Bob Marley so bakavuza imiziki ya Bob Marley bakanasubiramwo kunaririmba je nanje sinari nshoboye kuririmba wadusanga niho twuva ndiko ndagerageza ko interpreta bijya bintu ariko bararirimba mu ma mouvement bagaca en plus bantwara no mu bindi byo gutamba nkaca n'ingumaniro tuvamwe n'abantu batamba ndabikunda gose biranjamwo umuziki ndawukunda cyane hama kwishure nawe we peut-être no kwa tutiganye abo twiganye ndakwibutse himbaza ariko nsiganye muri même classe kw'ishure rero hajya kurimbaza nararapa je kw'ishure abamwije barazi kurimbaza bro nararapa kw'ishure muri pause bige abana bakubita freestyle bagaca kumambwira rake uzoje muri studio je nakunda gutamba vyarankwega cyane gusumba ikindi kintu cyose ndavuga hariyo deja but nihaye hari hano negeza kwishikana nko mu danseur narayishikana numva umengo nta kindi kintu nokora. Ubu rero 2021 abantu bumvise indirimbo yanje Messi nanditse kuva mu mwaka uhetse mu kwezi kwa kane. Iyi ndirimbo turaza kwishikako indirimbo turaza kwivuga ko byinshi bijanye n'indirimbo yiwe nshaje. Ego imbaza warakunda gutera udo freestyle ukaryohera abandi bapeti mwicaranye mu giziki ico gihe iyo myaka iheruka je ndibuka rap yari ihagaze muri mu bwiza Bwiza Paradise hari basoso K ba Perhaps tuje ba Big Fizzo abantu benshi urumva rap yari kuri on top level up. Ni indirimbo yawe wakunda kuvuza ukavuga ati ahange ndemeje
sha indirimbo z'aba grand frère zose wasanga nta yindi show atari dufise nibo vyari sunamsani ni kiyo ca Jami kama kawa umva twarababona eba natwe tugiye no gutamba je ndibuka ari gihe twatamba kuri Boulevard nka le weekend hakaza imiduga kuri Boulevard hajya mwibarabara pana indani mwibarabara hajya hagati hakaza imiduga ije kuraba ukuntu dutamba imagine abantu bakaduterera amahera ba Uncle Crazy bataranavuma cyane gusa tubazi nyene ko arabaye bataraba abantu bazwi cyane bakaza kuturaba mani show z'aba danseurs zarakurikirana cyane gusumvya iz'abaririmbyi ndibaza abaririmbyi bakera barabizi twaragira za tamba uribuka tamba tukanagwana ibidaje fatera ishomba aba plus abara abantu benshi haba hari vibe iteye ubwoba ugasanga rero ni ibintu biza nk'abantu benshi bikurikirana abantu benshi cyane nanje nkaba nakuriye nyene muri iyo milieu entourage sinumva ikindi kintu nari kubantuka atari kuririmba nyene ego jero zimamvu magaze kuri dance nkwera jewe rock ndamuzi nk'umudanseur kandi abantu benshi bakuzi nk'umudancer kuko umaze kuduga ku ma stage menshi uramaze guparticiper ma competition menshi en tout cas uri mu bamwe muri baba danseurs bakiri on top baciye muri tamba experience urayifise rock watubwiye yuko mwatamba kuri Boulevard bakabaterera amahera mukaryoherwa la danse ubunye habuziki kugira mubandanye muri ya rythme nyene nk'iya kera kuko tugerageje kuraba ego danse muri itanga mugatamba mukagira iki mugabo uravye muri ibyo byatamba danse yari ifise place nini ya gose muri yagira abantu bakuze okay ubunye habuziki bon sinovuga ko ari ikintu kibuze par contre ahubwo ubunye ari ikindi kintu congerekanye nibaza ko ari kwera kera igituma vyaza nk'abantu benshi ikintu mura nibaza kandi nibaza ko ari ico nuko kijyege n'ama réseaux sociaux yarahari so umva wategereza kwideplacer uza ahantu bari ubu naho ntara mu video y'umudanseur nshaka ndamukeneye ndamusanga kuri Instagram, Facebook, YouTube channel yiwe ndamutora facilement ndashaka kumuraba ariko aratamba nk'incuro igihumbi ku munsi uko nshatse nkaza ndasubiza inyuma nkagira pause nkaganira n'abandi bantu ariko kijya gihe cyari ikintu utegereza kubona live umwanya muto kikaba kiraheze ugacusigarana envie yo kuzokwifuza kandi gusubira kukibona uwundi munsi ukurikira uze kandi kumva rero ati kuri Ecole Française bazotamba babajamo kuri Boulevard zoza man baraza ico gihe hari ibintu by'aba amaganga ba white shipa abora man wewe muri team ya Hega Rock oya la team nikise na partenaire muri gusa nyene aba je ugenda ndi umupeti aba grand bar nyene urumva bobo nibo bari muri ivyo bintu cyane je wanashima baramproteje cyane umva nari umuntu ari vulnerable gose kana agapeti bacagerageza kumungisha napfa kubona gusa nahejeje gutamba uratubursha bacabana Udakeneye kumbwire memories utubwire memories wagize kiri mu footballeur ni ikintu wavuga ati iyi kintu vraiment narakiye football sinzopfa ndacibagiye ikintu nta kintu ca grave nakuye muri football gusa wakuyeyo aga past time wagize ikina football football narayigize carrière igihe kitari gitoyi ko nayikuriyemwo ibihe byinshi vyiza n'indi no bivuga mani ndabize ni byinshi fisaba igisanga cyagushiki umunsi bambwira hari umunsi tedose equipe twakinamo singiye kuyivuga izina hama turiko turakina hari no mu Ngagara banashima hajya mu Ngagara tudukina tournoi nari mfise je ndakunda gutera ku rugwara rero avant yo kwinjira muri ntuze muri terrain wanza kwerekana inzara za hama gashobora ati ruci umunsi rero ndibuka nari nibagiye gucugwara hama umunsi wa match baca baza kumbwira ndaruce sinavyumva ko nafise pression kwinjira nacenga carton nacenga umva nk'iki ndavuga carton nagize iki nta muntu umwe ndavuna umva yaramamaga yarambwira cugwara umva yambwiye je naje gusa ndamwereka ndandika izina nderekana ijeza nca ndinjira
kumbe yambwiwe peti katari kuca navyumvise nikaendelea charamanga vitu chantera karta rega nagira tugwane ndavuga man kartujo ni je navunyendera nce ndavuga yacu ndamusaba ikigogo ndabwira hari n'umukoca yitwa koca Mourinho. Yes, in the building ndacari kumwe na Rock avant yita Rock Sniper kuma accounts yiwe ugiye kuri Facebook kuri Instagram wabona yuko Rock Sniper mugabo naragerageje kugerageza kuraba ama accounts yawe muri no misi warahinduye ubu ni Rock Official ya Sniper habaye ikibazo cyane. Sniper si izina nihaye ni izina bampaye hama je dirais que rigegere rifise igihe cyayo kandi mu gihe cyayo ryarakoze ivyo ryategerezwa gukora. So ubu ni Rock Official like the one atazokigera hindura ubu ni Official Rock nuko. Yes, Rock dance na music ni bijana. Ntushobora gutamba utumvise umuziki. Uciye ufata carrière yo kuja muri industry ya plus 257. Abantu benshi baridoga bakavuga ati career iragoye mu nango. Bisaba yuko ushama ingufu nyinshi ugisora indirimbo yawe ya mbere bisaba yuko ugira agateam kawe kagufasha ukuntu urinjiye mu muziki ni ikintu cyahe cyakugoye Rock. Ikintu cangoye ko ari kwidecida d'abord nakubwiye ko namye ndirimba kuva kera gusa abantu ntavyo bari bazi nawe ntavyo waruzi narinzi et pourtant yo le talent nari yifise kuva kera ariko n'abantu bake none musa abantu barabayetone banye bose banyandikira bambwira oya ntituravyemera ko ari wewe so ni ikintu nari nsanzwe mfise mais nari mfise ikindi kintu nari nshaka gushika ko gusumba donc sinari kwerekana ko ndirimba avant mu gihe target nari mfise muri danse nari bwayishikire. So buriho navuze ni okay target isa ni yashikiye donc na ishitseko ubu rero harageze ko abantu bamenya kingene kipaji cenye Mungu amenipatia ukayekanda bamenyeshe rero ubunye ko Rock nawe yahora ari atamba vuga n'umuziki aragerageza na cana nikasema acha tuwapatie kata indirimbo iragira bayi hits feedback igandirimbo uko wayisohoye nivyo ukuntu abantu bona bayishuhira bayakira wari uvyiteze oya zakweye nukuri kiba navyo nari nite ndabwiye ko ndafise kuva mu kwa kane mani mwaka uhetse mu kwezi kwa kane 2020 presque umwaka wose uheze ndayifise naguma ninya yani mapokezi ni makubwa na hivi inatoka abantu kuntu bayakiriye ndakubwira gasoka gusha yasohotse Land dimanche nijoro narajugumi urapapa nyene apana ibintu byose biri ngaho biri tayari ariko numva muri jewe yuko nyene hari ikintu gigira gihinduke muri jewe umva abantu baza kuyakira gute abantu bazoyivuga kwiki urabibona mbe abantu bazoyikunda hari dimanche mwijoro Lundi irasohoka Lundi 18h nararitse tumenyereye amasozi y'umugabo atemba oya boy no nararize mbonye feedback kuna abantu bakiri ingoma franchement nisho gitangaza cyane cha 2021 kandi thanks God kubona abantu bayakiriye neza kabisa kandi abarundi aho muri hose mwubahwe kabisa irya song irarenze irya song irakwiye support ni indirimbo nziza encore plus ni audio video Rock indirimbo ya mbere ujena audio video aba sinzi yuko baba upcoming kandi bita upcoming birabagora kuvuga ati reka nanguze audio video mugabo wewe urafise team inyuma igufasha urafise management urafise umuntu wavuga ati reka namufate mu mugongo no musore wapi na mfise bon namye ngira dance na même temps ngira ama video so abantu bakora ama monde ya video subwa mbere ndayigiye namye ngira ama dance n'ama video urabizi kuva kera ya ndi no mu ba danseurs ba mbere si je me permets bien kubivuga batanga gukora ama video mu Burundi ya dance so monde ya video wasanga nzinanye n'abantu benshi kandi namye nigwana ko gukora video so ni juste narakora video ari video za danse ofise zimara iminota 2 ni juste ujya mwanya bijya iminota 2 cette fois ko agiye mindirimbo atari gutamba gusa sino nta kintu chatari
bavuga ngo wacaciye gihinduka wanashima ujya yakoze ijya video yanje ijya clip yaramaze kunkorera clip ya dance imagine umva harimo akantu k'ubugenzi akantu k'ubucuti yes ndibaza yuko abakunzi ba Siren Vibes TV muranyotewe iyo ndirimbo kuyibona cyane kuyumviriza ahidukubitira live nga the time is now ni indirimbo tuzanye mu bwame bwa Siren Vibes TV bro we wanna enjoy wanna have good vibes you ready yeah I'm ready uri ready yeah kata urakeneye kuyibona live ayi performing aho tukuzo biri gambere performance nga kandi turaza gutamba yeah ni gambere ngize ikiganiro nga hanyuma muri Siren Vibes TV so you're welcome again hama rero twend kazi we freestyle ushakiye participation ya kabiri ngene turirimbe yose birakunda yego birakunda kandi ngene ariko yose cyatubarandira no reka turirimba ka verse ka mbere ibikurikira muraza kuja kuri account yiwe ya YouTube ni Rock Official indirimbo ni Kata niyo ndirimbo yonyene afise kuri account yiwe ndibaza yonyene ni nayo video yonyene sasa hange turi sense guhaguruka tugatamba nyigishe kaya ka dance kaya kantu ndagafilinga sana rero ndakeneye yuko asante kwa jeu twende kazi daba ni a trois on y va 1 2 voilà là non droite brother we dance so much 5 6 on va go Dukata, everybody kata problems kata fake friends kata hypocrite kata haters kata kimba sasa we uyirira abandi baraseka boss for them it doesn't matter DJ Mina Wafi Gallo man gal Fata forget the warriors and dance pandi kata ukato mwepangu fata Dukata everybody kata problems kata fake friends kata hypocrites kata Salsa bro yes ndibaza yuko mwabonye aga show twabahaye mwebwe abakunzi ba Siren Vibes TV indirimbo ni Kata Rock tu as déchiré mon frère asante bro na much respect kabisa jengi kino no basaba abakunzi ba Siren Vibes TV aba abone bacu sivyo mugende kuri account ya Rock urumva yuko indirimbo ari Club Bang nyene yandirimbo itambika nyene hama mukore subscribe kuri channel yiwe nayibabwiye ni Rock Official ni RACK Rock Official niyo account akoresha kuri YouTube yes reka tuje muri indirimbo nyene deep inside y'amajambo arimwo utubwira ati hypocrite kata hamwe nande haters kata hamwe nande fake friends kata abantu ari bice barabiciriye ngene bavuga ati kanda bandikira bo indirimbo navuga nawe nufisa fake friends urasa abantu bakwa Babylon bakate iyi message turumva yuko washatse gushikiriza aba ngene tubana mugabo usanga bitagenda neza idea wayikuye he yo kuvuga ati kano urupapuro n'ikaramu nandike kano kantu bon idea ukuntu yaje nasohotse mu bunywero muri town nicaye kwa nari maze iminsi nsohoka cyane abagenzi banje barabizi en tout cas je sindi umuntu asohoka gose gusa mu mwaka uheze narasohotse bimwe bitagira uko bingana ngo masohoka kandi nasohoka kenshi mu ijoro rero sohotse nkibira kwereka abantu baza mu bunywero kwereka bashaka kugenda ahantu bavuye ku kazi directement bacabanza kwanza guca imbere gushika muhira kwereka abantu bava muhira bakaza aho hantu why baba bafite ingorane right canke baba bakeneye kuryoherwa so iyo ushaka kuryoherwa nuko uwo munezero uba utawufise iyo waruri right hari akantu uvuga mimi nasikia niko stressé acha nitoke cyangwa usanga harundi nabaza munyere kwera hakorera par exemple bavuga je bajya abantu ni nko mu DJ ari kugira abantu abashire muri ambiance ya bien umuziki normalement uhari kugira turyoherwa tudestress so like ibintu vyari bidustressa ubikate
so aba DJs bari ngaho kiraya nabagufashe kwica bad mood zose muje muri vibes Eh. yes narabonye umwe mu ba DJ babikora neza muri mu Rwanda shatse kuvuga DJ Mano yagize repost y'indirimbo yiwe arashaka na caption yanditse iyi ndirimbo irarenze ni indirimbo yawe ya mbere yeah. yamaze gushika mu Rwanda encore plus kuri wa mu DJ tuvuga ati aramaze gukora amateka menshi bro mufitanye imigenderanire na Mano canke ni bya bindi yahuye n'indirimbo aravuga ati personnellement nituzinanye ntawe nzi sindigera ndanamubona face to face muvugana inbox ntituvugana inbox nabonye tu ayiposta narasharinze gusa kujya sharinga ibintu kuri dandaza sharinga ku bantu benshi bashoboka iramushikira arayibona hari n'abarundi bayibonye benshi batigeze bayipostinga wewe ahitamo kuyipostinga itaguhaye image yahe kubona aba especially aba DJ bo mu Burundi kuko iyo ndirimbo ni club bang ni indirimbo itambika ni indirimbo itegerezwa umu DJ ategerezwa kuvuza uko biri kose mugabo ni ba reacting mugabo ukabona mu DJ wo mu Rwanda akagira aga sort hari aba DJ b'abarundi bagize reaction rega si bose bari sense kugira reaction oya uwayikunze aragira reaction utayikunze nawe acanga ashaka kuba yayikunze ariko nashaka kwerekana reaction ivyo moi je respecte ça kandi ndabitahura ariko ubwo yashoboye kugira reaction nabishimye mvuga ni asante sana DJ Mario Marno na DJ Pona yarayishizeko ba Cat Lose Feel Bite aba DJ n'abandi ba DJ narinze kuvuga amazina kabisa benshi cyane barayishizeko b'abarundi ntari nundi mu DJ yo mu batatu bo mu Bufaransa ari n'abandi bayitambye muri Mexique ari abantu bo muri Mexique shout asante sana murakoze manda ndakubwiye ko je sinarinzi yo kwindirimbo iyo gira ampleur ni kabisa navyo nari niteze kabisa kandi ndashima Imana kubona abantu barayikunze so yeah ndashobora kuwemizana kwijana yuko nganye nicaranye n'amahera ahanye nicaranye n'amahera mande yanje wowe nimbura mu manager nimbura umuntu uvuga ati uno muntu ndashobora ndamubona nko kazoza keza Rock arahari Rock wowe ukeneye kuba managed canke uri muri ba bantu bavuga ati jewe kuba managed sivyo wanje nzogira agatimu kanje bikini bimeze gute kuri wowe shani baza ko ibintu byose ni kiganiro tu biyaga abantu barayaga byose bitorega inyishu mu kiganiro tuyaze tugahuza ni bon tuyaze ni duhuze nawe nyene ni bon yes ndakeneye kumenya plan zawe z'uyu mwaka zimeze gute tutanguye umwaka na kata plans ukawaida muri mbya tegezo ko plan umwaka wose plan zawe naribitse kuva navuga ko indirimbo iyi niyo ndirimbo yanje ya mbere nanditse ndanaja kuri codinga muri studio ariko ndafise izindi plans nagira mvugire ngaye imbere ya kamera umugabo afana imigambi urabizi hari izindi tangati ari surprise ataramabanga nawe waruzi ko nzoririmba yari surprise kabisa turatera surprise reka tugeze kuri Elite ego ndibaze yuko link indirimbo yo muraza kwibona ngaho hasi mu kiganiro cyacu ngene muraza kubona muri introduction muraza kubona link indirimbo yiwe kata ndabibutsa kandi kuri account yiwe ni Rock Official Rock reka tuje mu gice ca nyuma cy'ikiganiro cyacu oya asi ca nyuma ca venderne cy'ikiganiro cyacu no cyo sikinde ni TikTok. Okay, kikaba kimeze gute? TikTok rero ukuntu imeze uri sense kwishura utarinze kwiyumvira ibintu byinshi. Ni ibintu dusanzwe tubaye mu buzima busanzwe, ni ibintu ducamwo. Okay. You ready? tugerageze. Yes, nkuko namanda bikora ndatangura kwanza tukaja muri multiplication. Ndibaze ko kurimbaza kwiri ibiharuro baravyize byambya. Komeruka yo kera bonyero navyize mugabo raza kugerageza ni bon peut-être y'abantu usanga batazi guharura mugabo bazi guharura amahera wana le cerveau y'umuntu nikora nk'imashini uvuze tic tac again ushaka gufata n'umwanya kwishuri nta tic tac bigeze sawa ageze mfata umwanya ariko ko mari tic tac ndakina nesiko ataconze ushaka just natevye ku ndaguha chance ya kabiri naco bitwaye safi okay here we go. Multiplication. Tragé? You ready? 2 fois 2. 4. 4 fois 4. 16. 4 fois 4. 16. 4 fois 6. 24. Ça? 22.
22. Mais ouais, nana, toi. De combien? 4 x 4 ni 16. 4 x 6. Non, 4 x 4 ni 16. 4 x 6. 20. Eh non, 18. D'accord. En fait, avec la oublié tic-tac. 4 x 4 ni 16. 4 x 4 ni 16. 4 x 8 x 6. 4 x 6 ni 22. 24. Il est en 18. Oh yeah, on recommence. Dusubiremo. Ok, ntushobora kwemera. Turagiye. 3 x 3. Oui, en fait, quoi kwanza umuziki. Sasa. Kanichanganya. Reka tuye kuvuza umuziki. 3 x 3. 9. 9 x 10. 90. 9 x 10. Ego ni 90. Voilà. Ok, reka tujye mu gice cya kabiri. Mu kibazo cya kabiri. Rax Sniper n'umuririmbyi siko. Okay. Ndibaza gukurikirana indirimbo zo mu Burundi. Yego ndumurundi ndashireka. Cyangwa ndabwira ama lyrics y'indirimbo za rap. Uraza kumbwira ati iyi ni indirimbo ya naka. Sawa. Ni bon? Ya ndayitoye ni bon. Ndibaza kuza kuyitora. Indirimbo ya mbere fanyeni mnachotaka, fanyeni mnachopenda. Mimi ni yule aka Blazamen. Ya. Swata. Sosokey. Rest in paradise. Muri kwikuru kuravuga gaparti kamwe. Okay. Indirimbo ya kabiri. Genda guzama indirimbo za kera. Okay. Alors on s'enjaille sur des rails. Peu importe ce que tu feras. Gyohegwa, Gyohera. Urayibona? Wapi. Lakini kabosi. Shikuza. Man. Muziki tubona muziki atayifumia saba mu kicho. Shasha bazi. Shasha. Okay, tugerageze. Swata sisna. Goja. Cyangwa icyo kibazo tugisubiremo ndabwiye ndimo shasha gusa. Man, ukubona ndashaka kuzenanira. Tumva eminent chanson ko. Oya, shasha z'abapeti bagezweho. Ngaha BJ. Oya. Ushaka cyenda kugira umuririmbyi yiririmbye. Oya reka tugubize za kera ribo. Z'abarundi ariko. Okay. Tureke tari rap gira izindi. Tunakwenda bro. Iyo ugiye ku kazi ugataha bwije buriya birambabaza ngize ngo ndakubaza ukanyishoye kutabwije. Uncle Crazy? Oya. Nyanzowe. Sadbi. Biramunaniye. Yes, ikibazo cya nyuma aricyo cya gatatu ndakeneye umbwire abantu moyen zitatu zo kwikingira coronavirus. Moyen zitatu? Iya mbere no gusenga Imana. Okay. Iya kabiri no gusenga Imana. Okay. Iya gatatu no gusenga Imana. Ndakeneye umbwire ama prévention yo kwikingira coronavirus. Bro, prévention ku distanciation sociale. Masque. Gukaraba. Ni ivyo? C'est tout. Yes, Rax Sniper tuje muri gice cya nyuma rero icyo cya gatatu ndakeneye urazi ko kera mu mico y'ikirundi mu maradiyo twarakunda kumviriza abantu batubwira ati tasha abantu batanu. Ndakeneye umbwira utashe uvuga ati abantu batanu, big shout out to them. Mukurangiza neza ikiganiro. Tasha abantu batanu gusa. Cyambere ndatahije abavyeyi banje aho muri hose. Papa mama je vous aime beaucoup. Ndataje umuryango wanje donc imena bagenzi banje bajya twakoranye igikorwa. My brothers ndabubaha cyane. Muri abagenzi taginga nka batatu basi. Batatu muri abo. Ya Joyeux, Alec, Melody. Ko kubwiye batatu. Ushaka kubandanya? Melody, Dieme, Chamamare, Mr Vibes. Alida.
hari abantu bari behind the camera benshi, DJ Alida, Kami, abagenzi benshi, ndafise Ali, ndafise Alex. Yeah. Asante sana. Shout out to them. Tuje kuwa ubundi umuntu agira gatatu nahije. Datayije umukuru w'igihugu. President. Yeah. Much respect. Wakane bakubanye benshi barahetse. Ubu twana navuze abandi benshi cyane aba Datayije na mère de la ville. Mère de la ville. Yeah. Respect. Wanyuma Datayije abantu bose bankurikirana muri rusangi banshigikira bagerageza kunsapotinga aho muri. I love you so much. Mukomeze kumfasha. I know together turashobora kuzoshika kure. Yes, ndibaze yuko umuririmbyi wese bafise akantu mu mutima bakeneye gushikiriza. Tenda guhaye umwanya wawe bro, urashobora gushikiriza ngasunika rugi bwa turangize neza kino kiganiro cyacu. Ugira ico ubwiye abakunzi bacu, ugira ico ubwiye abafans bawe, ugira ico ushikirije kivuye ku mutima wawe. Yeah, ico noshikiriza kivuye ku mutima wiwanje ari nayo devise yiwanje. Mungu mbele, Burundi afu mimi. Kabisa. Yeah. Mungu mbele, Burundi mbele. Mungu Burundi afu mimi. Yani mie ni kama wasanii abarundi bose twese muri rusange dushira Imana imbere, Uburundi bwacu imbere na twese hamwe muri rusange. Reka ndagushimire wowe waravye ikiganiro kuva ku ntangusha guhereza. Ndibaza ko waryohewe. Umutumire wacu nawe yari yes, reka ndagushimire wowe warakurikiranye ikiganiro kuva ku ntango gushika naho ugiheza cyose. Merci beaucoup. Merci beaucoup nkuko mwayibonye umutumire wanje ari Rock Official. Ndabibutsa yuko afite indirimbo yewe shashe yitwa Kata. Urashobora kwisanga kuri account yewe ya YouTube ni Rock Official kunyene amazina ukoresha ku ma Instagram Rock Official. Rock Official hose na Facebook. Yeah, Facebook gusa tugira tuyihindure ya uri Rock Sniper cause naona dekoresha nk'umutambi. Okay. Tukuturagerageza kuyihindura. Dance na music uzobandanya bikora. Dance uzobandanya bikora. Ego. Yeah. C'est promis abantu bahora bakunda Rock atamba ni muzoba deshi. Kabisa. Zoguma ndaba. Kabisa. Merci beaucoup. Ndeka ndagushimire bro. Asante sana. Ndibaza yuko mu kindi gikorwa urahawe ikaze kuza kugishikiriza nka kuri Siren Vibes TV. Yeah, ndashimiye n'ubwami bwa Siren Vibes kutwakira. Yeah, no kudusupporting. Yeah. Ndakwibutsa ukore subscribe kuri channel yacu. Much respect. Inyuma MIC Yarika Boss for real hamwe na Mr. Rock Official. Peace out.